urumva dekoro baca batamika bakanwa inanasi ya cyanda anya hari ku umuntu w'umuzungu ushaka hama umuzungu nagerageje kugira urukoba basi bitandukanye ya aha naho hari kundi umuntu muramubona umukinawe umwirabura filme n'ibindi aho hose undondeye bashaka kundonka nkaca nkoresha na nimero de telefone sinzi ko shaka kuyivuga ivyo sata uvuze hariho abantu batashobora kumenya hariho mbega bikorera he ya ivyo sata musanzwe urabona tugeze muri mode nyene ishushe nyene gukorera kuri line ya ivyo uvuze byose ni koreza sose ya na office mufise turafise mugabo urumva vyize ngaho nyo cundonka vyoroshe hanyuma n'akarumure ka telefone nyimba atari banga mu kavuga ego nimero de telefone 75 943 145 umuntu uko ubona umuntu nuko wowe uvuga ati ngirageje kuraba mbona umenga afite imyaka nkiyi wowe ko ndakubwira ati mbona afite ingahe ukambwira duza ubundi ashaka kumbwira ati ufite iyi umva yivaye no kuntu mbona umunyokuru wamaje ati mbega wewe yoko ufite imyaka ingahe jewe navutse heze amahonda urayazi hamara ugomba kuryohera umunyokuru rero ntuzomubwire ko ashaje uzucumugira imyaka mikeyi cyane azosha ryoherwa cyatwega ati wewe mwuzukuru umva genda umunyokuru ambwiye imyaka mikeyi bakunze yakini TV reka ngenda bahe mwiriwe na bwakeye bitewe naho merereye kuri microphone muri kumwe na yakini kuri kamera muri kumwe na Pass Classic uno musi rero dusaba dufise umutumire wacu aho twamusanze ahantu murana namwe ivyo bamusize byo nyene bigaragaza ico yoba ari gukora hano hantu ariko reka tubanze tumusabe abanze abidondore nitwa Fanny sinzi ko hari ikindi mushaka kumbatsa mwasavye ko nabidondora nitwa Fanny uvuze Fanny bafani ni beshi hariho bafani Arvine hariho nabandi bafani bandi ni Fanny nde Fanny ni kwitanga canke nifa donc nifa ni kwitanga Fanny Francine Fayasin ya Fanny tugusanze ngaha ahantu kabare tutirwa turanavuga izina ko ntibadusabye tubagire promotion natwe nayo tubakorera ariko dusanze muri mu kabare munezeranywa n'abagenzi banyu mbega byagenze gutugira uno munsi babe bagusiza ibintu mu maso sinzi ko ari fu y'umudodo sinzi ko ari amavoka byagenze gute en fait ni anniversaire wanje turi kumwe n'abakunzi sije nabahamagaye cyane ariko nibo bahamagaye kugira ngo dusangire kamwe nkuko mwabibonye nyene ariko sinabonye kamwe gusa nabonye bwuzuye n'imeza ahubwo ya bwuzuye imeza ariko umwe wese yarafisa kiwiyo ya ko ari bwinshi kandi mbona abantu bake no si bake antuka murabona abantu bahari amasaha araterereye harabatashe kandi edayo sinabake murabona ko ari beshi amasaha araterereye amasaha arakuze amasaha aritereye yeah Fanny dusana tukubona mu masketch atandukanye aho tukubona no mu makomedi na cinema series mbega ibi bindi tubona ngaha byo ari iki journalist arakunoso busako iki yeah inyuma yuko ndi actrice nkaba nkora ibintu by'ama publicité nkaba munzimwe n'ibintu byinshi cyane usanzwe ngira n'ibintu bya decor decor amafruit urabona ko umusi wanje ko sinarose umwanya mwiza ukwiye kwitegura ariko ngaha antuka murabona ikintu hari ikintu mubona hari amajambo tugerageje kuyashira guhagarika neza hari amajambo yanditseko bahagarike gute hagarika turaba n'ubuhinga handitseko bon appétit ntibabyanditse ya none byakoranye gusoma babyanditse no handitseko bon appétit ugerageje ukazungurutsa ino hose urazunguruka nk'uko urumva dekoro baca batamika bakanwa inanasi ya cyanda anya hari ku umuntu w'umuzungu ushaka hama umuzungu nagerageje kugira urukoba basi bitandukanye ya aha naho hari kundi umuntu muramubona
Ngumukina we. Umwirabura. Abandi bakunda kujya mu mutamisagati. No, ni zuru sha. Hama iryo zuru karirere. Ntabwo ari rerire. Hama musanzwe nagiriye koko nababwiye ko atamwanya na Afise hariko nishugwe nagize ko ibintu bitatu bisanzwe murangira ko ikintu kimwe. Hagiye ko ibintu bitatu haba ishugwe, haba amajambo, haba abantu. Umva mu camwa kimwe nagiye nakoze ko ibintu bitatu bitandukanye. Naho ni Roseti. Uti. 2020 nimutangaye kwa nashize ko uti ni nka kujya novuga ati canke December canke nkavuga umva nashatse kugira karorero ya yo ni imyaka maze ariko si yusi oya nashatse kwerekana share intozenya akarorero gusa bisanzwe umva barufsa anniversaire no busine ko Rosette December 2020 mugabo nagize Lowit ya ariko nta kibazo mbona seti atwabona witi ya urumva uri umusebutanti witi uko mubibona kose nta kibazo mwe mwompa imyaka ingahe cyenda gwa 12 ya wabitoye cyindira isura oya wabitoye basi tuvuge urona sebutanti witi tuzusha kuvendrano n'imyaka 2700 ngahe ya mubisanzwe imyaka y'umuntu uko ubona umuntu nuko wowe uvuga ati ngirageje kuraba mbona umenga afite imyaka nkiyi wowe ko ndakubwira ati mbona afite ingahe ukambwira duza ubundi ashaka kumbwira ati ufite iyi umva yubaye n'ukuntu mbona umunyokuru wamaje ati mbega wewe yoko ufite imyaka ingahe tijewe navutse heze amahonda yazi hamara ugomba kuryohera umunyokuru rero ntuzomubwire ko ashaje uzucumugira imyaka mikeyi cyane azusharyoherwa cyatwega tewe mutse umva genda umunyokuru ambwiye imyaka mikeyi okay nabicuritse urashaka gucurukuruka ukagerageza ukacira nka 20 urabyumva nawe none hejuru iyi dekoro yawe tubona idasanzwe yagize ibintu bitatu iyindi ni iyi no bisanzwe murafata nkagira pasteque ngize nk'ishugwe nkagira ishugwe gusa ariko kubera ko nashatse kugira ibintu kugira ngo nabereke vyose nagiriye ko kuri pasteque imwe kandi murabona ko ari ntoyi nagiriye ko ibintu bitatu vyose urabona nganagize itariki n'ukwezi n'umwaka aha nagize amashugwe nuko shaka kuvuga ati ndagize ishugwe hose aha naho nagize murabona ko nagize indome zitandukanye nashatse shaka kugira ngo nabereke ko nkora ibintu vyinshi sinari kuzana ama pasteque yose ya none iyi dekoro yawe yama iba kuri pasteque gusa nta yindi dekoro kororetse ya pasteque bishitse nazo zikaba zitetse ya tureke pasteque canke ivyamwa misanzwe ivyamwa vyose bishoboka bifise umubiri ya ndashaka kubidekora nkabigira nk'ishugwe canke nkabigira nk'ikindi kintu bivaye n'ivyo ushaka kandi si ivyo nyene nkora no mu bintu vy'ivyamwa ndakora ji zitandukanye n'izabandi ufise nka fete urashaka kuntumira canke ibi ufise nka dot ya navuze ko uyu munsi wari umunsi wanje kandi umva musanzwe yari nka surprise ntitwateguranye neza nishukuru rimana ngo byo tayimwa no undi umunsi nimwaza nzobereka ibikorwa byaje vyose ibi vyabaye none akanako gasiguriye akona kananasi nashatse kugira decor mugabo urabona ko kabaye gatoyi bivanye n'umwanya akani wabana wawe yagakoze oya ujya mukabwira nyuma mwicaye no wawe oya kandi abakobwa kenshi urakunda guhisha ko ndabe kijisho guhisha iki usanga ari uwawe nonje nta mwana afise mwana afise mugabo abana ba mukuru wanje canke babatonya banje nabi wanje ya numwana umwana w'igihugu ukubwana wewe abari gwawe tugeragije kuraba inanasi riyo rero iyiye none ko ari hatari nyene ni hatari none ibi vyamwa vyawe umuntu agukeneye kubidekora ubikorera ngahe kubidekora sishaka kuvuga igitigi cy'amafaranga ko urabona abantu bararutana kandi amafaranga ushaka gucira umuntu dukeneye make kubera ko jewe nege anniversaire y'imyaka 100 okay nzoshaka gutumira munkeneye
kugira ngo ndabafashe decor namba dote anniversaire mariage n'ibindi ko ibitira biteguriye abakwe sinshobora kuvuga amafaranga mu mbabarire ariko ushobora kubaha adresse yiwanje kugira ngo mundondere nimero de telefone na page yiwanje mushaka kundondera ko nkorera muri Yufa Videos ahantu gisata kijanye ni vya publicité hama nkakorera no muri Nifa Wood mu gisata kijanye n'ibintu by'amafilme n'ibindi aho hose undondeye urashaka kundonka nkaca nkoresha na nimero de telefone sinzi ko shaka kuyivuga ivyo sata uvuze hariho abantu batashobora kumenya hariho mbega bikorera he ivyo sata musanzwe urabona tugeze muri mode nyene ishushe nyene gukorera kuri line ya ivyo uvuze byose ni koreza sose ya na office mufise turafise mugabo urumva vyiza ngahonye ucundonka vyoroshe hanyuma n'akarumero ka telefone nyimba atari banga mu kavuga ego nimero de telefone 75 943 145 ya iyo ni ya WhatsApp hama per simple 61 24 87 52 Subiremo kubera ndumva uri kwanyaruka cyane kandi ugende bukebwe bwira uri kazumviriza ashaka kuzandika neza okay ya WhatsApp ni 75 943 145 mbega none ibi bikorwa birakorohera kubikora mu gihe uba usanzwe uriko urategura amafilme atandukanye uri kurakina wongera udekora byose birakorohera kwe mubisanzwe bavuga ati ikintu cyose n'umwanya wacu ibintu by'amafilme misigura ko tuba turi kuri televiziyo yose akana kantu navuze ati ejo canke rya ejo kazongira akamaro canke kazontunga umva na kantu nategekanije mu gihe mvuga ati ndarose ikiraka canke nafise ikiraka ndashaka kuba ndabandanya nkora nkaraba ubumenyi nkagwiza ubundi ya kintu cyose n'umwanya wacu mbega none iyo bishitse naho ugasanga hari umuntu afise urubanza mufise shooting mufise n'urubanza ubusanga mufise abandi mufashanya bashaka guca mukorera ivyo kuba ukagenda muri shooting kugira ngo ibikorwa vya shooting ntibipfe nibi navyo ntibipfe no mu bisanzwe nta wundi muntu ufise ushaka kubinkorera ariko ku bantu babishima hari abantu bashaka kubibona akavuga ati ibi bintu vraiment ni vyiza ntaho ntare bwabibone urumva baca babisaba nzobigisha hari abantu nemereye kurumva ikintu inzi canke ingabire yiwanje si vyiza ko no yigumizamwo Imana yayimpaye fo ko ndayereka abandi nanje nkongereza ubumenyi peut-être abo bandi bashaka kunyereka n'ikindi nanje canke bakampanura ariko sindaronka gushika ubu ndi cenyene mu gihe rero mbonye bihuriranye noraba nkaraba ko urumva ndi umu actrice bankeneye umva bakereje nyene nta muntu nshobora kugira gusubiriza hama ibi navyo ni jewe nyene musanzo gushika uyu mwanya ni jewe nyene mugabo hari abandi ngomba kwigisha mbega ko president avuga ugwaruka ko gukorera mashira hamwe kugira ngo dushobore guteza imbere igihugu neza nta kuntu wogira akantu kagashira hamwe kakaba agereye muri leta hama ukigisha urundi gwaruka izimpano sanzwe ufise nkuko nyakwa mukuru w'igihugu yabiteye akamo ndetse kiranoneho na droit d'auteur igiye gutangura gukora ku mugaragaro kugira ngo bashe gukingira abasanzwe bafise impano aba artiste abakinyi b'amafilme n'ibindi bitandukanye aho batanze dire y'amezi 3 kugira ngo bazo barosereza leta y'ibikorwa mbega wewe nawe utegura iki mu Misiri imbere Misiri imbere aha jewe sanzwe ndi umva ndiko ndigwanaho ku bwanje ariko mu gihe maze gushika ahantu mvuga ati ndashaka guhamagara abandi nivyo nariko ndavugana n'umuntu ariko arambaza ndambwira ati uzoze ndakwigishe nshaka ko iki kintu ndikunda akora namba ari gitoyi ndashaka ko kwizokwaguka kandi mu kwaguka bavuga ati bugirigiri bugira babiri ego ndije nyene sishaka kuvuga ati ngo ndashitse kure gose ni vyiza ko shaka kwigisha abandi kugira ngo tuzobandanye dutera imbere hirya nino rero ndavyifuza cyane Imana ifashije kurabona ko atamutahe munini cyane urimo bisaba umwete kurumva nta nibikoresho ndarondera nkoresha ibikoresho bisanzwe nyene namwe mwotangana niko ndabikoresha ya ndashaka ko nzogira shira hamwe ry'abajene nka abashomeri canke abandi nyene bumva bavyipfuje bakushaka gukura amaboko mu mpuzu atarabanebwe turashaka gukorana naho barejo nasi umutahe munini ni pasteque urashaka kugura ni ya 2000 kugira ngo nyene wigishe je natanguka hari pasteque baragurisha 500 hariya anyu nkabugura nyene nkagira ibintu mama kanda ivyo nukuragira niki nyene mu nyuma bakabona ngize shi mu nyuma bakabona ngize ibi
ukavuga ati muri numwete kweri nanjye sinayenze ibintu ndimwe ariko ndashaka ko nzotera imbere frame. None nta kuntu mwoja hamwe nk'ishamwe uretse abo bantu keneye kwigisha ugafatana n'abandi bantu basanga bafite ingabire zo gukora amaji hama mukagira ikintu cagutse kihaba kininiya ku buryo niyo mukenera banki kwibaha imitahe mugakora mukayishura bishoboka kuko ukuboko kumwe niko ushaka kwiyaga gugeze kure harakenera unyukura mu mugongo kuko hari hano umuntu atihambye rero niyo mpamvu muteza gukorera mu mashira hamwe byiza mugerageza mukaja hamwe mukitura na makoperative ama banki akabaha imitahe kugira ngo mukore ibintu biri rwego mpuzamakungu cyangwa hageze amahiganwa mukagera amahiganwa ego twavyifuza ariko nyene sinzi ego tubonye inzira twobikora ariko inzira ya mbere mugihe tararonka inzira turigwanaho hama mu nyuma tukagenda turabaza kuntu dushaka gukorana n'abandi bishobotse nyene tugakorana n'abandi umva biba vyiza cyane nakaye kamutera urundi rwaro akamonotera urundi rwaruka mu bisanzwe jewe nakazi mvuga ati ndakorera umuntu ngo ampembe ntako ndaronka nararondeje nabura ariko ibi vyose ibi n'ibintu niyumviriye ndabona ko ari ikintu gishoboka ndiyumvira même si sindaronka nuzenya umutahe canke abantu banyizera ngo ukora ibi bintu nabatumira namo ko muzoza nabiteguye neza ari ikintu kimwe hama ngaragaze ibikorwa vyanje hama menya nzoshika hama twari gutumira ugwaruka ndabatumira gukura amaboko mu mpuzu na cyane mureke ubunebwe kuko ubunebwe uyihejeje amashuri ukaja mu gitanda nukuri uzoguma muri ico gitanda nyene uzoguma uri umunebwe uzoguma ubona manga nyene reka ya naho uzoshika kandi apana kwishima utuntu duto nyene twafise tuzokugeza pole reka tushime bakunze yakini TV nagenda bitswe ko mari kumwe na yakini kuri microphone muri kumwe na Pasteque tukaba twashimiriye ko mwaye mwafashe kudukurikirana reka ufite subscribe like na share na comment tubabwiye ko tubakunda cyane nawe wifuza kumufata mu mugongo umukobwa wacu murahawe kaze muri beshi akanumero mwakumvise turazokandika ngaha musora zo kabana muri beshi murahawe kaze muri beshi mwarahezagiwe tuzadusubira yo